Ego nagomba ndabasabe mwebwe mushobora gushikira amagurupe yo mu Cankuzo mushobore kubabwira iyi nkuru mbi uko imeze. Rero uwo mudamu yamanutse mengejo yari afise umugambi wo kuza kwitwarira umugabo wiwe. Uwo mugabo wiwe akaba yamutanye abana, hanyuma amutanye abana acamanuka i Bujumbura aje kwitwara. Birashoboka yuko yaje kwitwara ahantu hitwa muri Enapo, mu gipolisi kijejwe kumviriza abene abo bafise ivyo bibazo. Rero yari afise n'abana babiri, bose babagonze, abo bana babiri babagonze na nyina bamugonze. Umwana umwe yitavye Imana, n'uwo mudamu yitavye Imana. Uwundi mwana nawe bamushize muri Prince Regent, mu bitaro vya Prince Regent Charles ngaha mu Buyenzi. Ego uko niko kimeze. Hanyuma umudamu nawe n'uwo mwana yitavye Imana bariko bararondera morgue, ubu nyene bagiye muri Roi-Carede, Hopital Roi-Carede kuraba ko boronka morgue. Ndaza kubabwira rero morgue bamushizeko, ariko mume muramenya aho uwo mwana agwariye ngaha muri Prince Regent. Sawa sawa, murakoze, mugerageze uburyo bwose ico kintu gishikire beneco ku bantu bashaka kubibona kare, vyoba vyiza cane gose, na cane cane bene wacu bo muri groupe bari ngaho mu Cankuzo, murashaka guca mugikora mu bugwaneza no mu bangutsi. Murakoze. Komera n'amahoro. Je ndi umukenyarugamba w'Ibujumbura, nari mu nama ngahe Muyinga, ndi kumwe n'umushikiranganje. Urumva dutashe tumanutse ku mugoroba, twari dufise ivarizi hejuru kuri kamyonete hejuru, ivarizi yirabura ifise utugozi dutukura. Iyo varizi rero yakorotse, twari muri Tronso vere mu za Gasogwe Gashoho gutyo, tugomba gushikira ku Masanganzira, simetreza neza aho yoba yakorokeye. Mugabo hari imbere yuko dushikira centre Ngozi, hari imbere ko dushikira muri ville Ngozi. Wamfasha rero ukambariza mu mbonerakure n'abatwara n'amashingiyo muri iyo Tronso ya za Gasogwe Masanganzira, wowe yayitoye ko yoca yima. Ivarizi yirabura ifise utugozi dutukura, muzoba mukoze cyane. Telefone yanje rero ni 69 093 877, wowe turayoca mpamagara. Merci. Ubwo runtu uwo mudamu ariko aravuga umengo ngo ni Toroso n'uruki, hari ahantu ngaho Burundi hita Toroso. Je ndabaza guca ahantu hatari hakimwe amabarabara, nta hantu ndumva ngo tushitse ahantu hita Toroso. Abadami izo nkorabara batakimenya no kuvuga ikirundi, uri ukatanga message ukaguma utanga mu bintu by'ibinyamahanga, ukavuga ikirundi ugacuvuga n'ivyo bintu by'amatoroso. Wewe wumva uri gutanga message nk'umuntu yatakaje ikintu, niba yitora bazomuha canke bagombe birekere. Bajene mwese dukoraniye muri groupe ndabarahaye mwiriwe. Hanyuma nagenda batangarize agakoko mubona kwaya mababi n'ubukoko bwateye muri komine Kayogoro zone Bigina ku mutumba wa Mayange, no bwatangiye kubonekana. Ubukoko rero batubwira ku izina ry'abakurambere ngo bwika Sofia, ngo ugize buja ku mababi y'ibiharagi y'umurara y'umusoma, urumva ngo utetse ngo ukabirya bashaka nta wundi muti urarondera ngo ahuca wigendera kwera uca witaba Imana. Ngo hariya izo nya zose batetsemo baca bitaba Imana. Rero muze mwaragahererekana mu magroupe kugira barabe ukuntu twobugwanya, baduha imiti yo kubupompa, nandi hoho inzara icitera mu bantu bumaze kuja ku bikoti ku biharagi ni hatari. Ku bakurambere barabuze cyane gose, barigeze gutera bwari bwahoneje inganda. Dusabe rero mudufashe abantu mushika aho muherereye hose mandi magroupe mu bahanahane. Komera mukomere cyane bubahwa. Ego managira mudufashe kurangisha aba bana, nyine ndabahereze agafoto kabo. Ni abana babiri, umwe yitwa Irishura Kentia w'imyaka 8, uwundi akaba yitwa Igiraneza Christabella afise imyaka 7.
aba bana rero bavuga yuko bari bagiye ku ishuri bava mu Nyabugete ya gatatu. Se wabo akaba yitwa Hakizimana Leonard, mama wabo akaba yitwa Mpabonimana Esperance. ishuri biga ko batubwiye yuko abo bana biga ku ishuri ryo kwa Buyoya, ku ishuri ryo kwa Buyoya. Aba bahegereye ngaho rero muca mumenya ibyo kumbure uko muca mudufasha. Uri abo bana neza ngo buri hiyasi bazi ko bagiye ku ishuri baca buri hiyasi ija mu Rugombo. Iyo hiyasi umushoferi umugizi wa nabi niko twabibwa n'umukomboyeri wabo wiwe, baca barabazana no mu Rugombo, mu Cibitoke mu Rugombo, baca barukiza ahantu ruguru, ahantu hitwa ku Mikashi. Abo bana rero gushika ino saha bari kwikomine mu Rugombo. Abo turi kumwe ngaha muri groupe homenya nk'abo bana canke kw'iryo shure ryo kwa Buyoya boca batubariza nk'abigisha canke nka directeur wabo, tugaca tumenya ko muri abavyeyi babo. Nibyo murakoze. Ndabaramukije bwoko bw'Imana, Yesu Kristo nabampezagirire. Nk'uko nababwiye, iki ni igihe c'ikanguro, nk'uko ubutumwa bwanje bumeze, n'ubutumwa bw'ikanguro, gukangukira gusenga, gukangukira kwihana. Nturabe icubahiro ufise canke ikintu cece cose canke amazina woba witwa canke ivyo woba ubayemwo, ntibigutere uva ku Mana yawe. Oyaye, jewe nariko ndasenga ndabwira Imana ati Mana yo mw'ijoro, mfasha umishurire vya kino gihe. Ndabiraba bikancanga, maze guheza gusenga, maze mera nk'uryamye. Muri ako kanya ndajanwa, impwemu yanje igenda ikuzimu, inyansanga nicaye hagati y'abantu bitwa ngo barubaha Imana, abapasiteri, abashehe, abamama shehe, abamapasiteri, abaririmbyi, abadiyakoni, abaprotokole, abasenzi, bose niyo nabasanze barapfuye. Bari bibaza ngo bahamagara Imana, kumbe bakorera Satani. Maze nicara hagati yabo, maze hagaca hapfa umuntu w'umushehe, agaca yinjira muri bo. Amaze guhinjira agaca avuga ngo nsize wa mugabo bariko baravuga ngo agiraze. Bagaca bakoma induru bakarira ngo tugira ducirigwe urubanza rubi. Maze hagaca hapfa pasiteri nawe agaca avuga ngo nsize hariya wa mugabo ngo agiraze, bariko baravuga ngo agiraze. Bagaca barira bagakoma induru bakavuga ngo turabonye ibara, bakarira hirya no hino hakikije imanga, impande zose n'imanga, kandi umuriro uri kuraka uzobatongora. Bakarira ngo Mesiya ngo agiraze kubacira urubanza rubi. Agaca apfa umuririmbyi akabashikiramwo, agaca avuga ngo nsize hariya hejuru bariko baravuga ngo wa mugabo agiraze. Bagaca bongeza induru imwe idasanzwe hari ikuzimu, bakarira bagakoma induru ngo agiraze kubacira urubanza rubi. Kindi naciye mbona b'abadayimoni batigeze kuvuga izina rya Yesu baraje, bagaca batora ivyatsi bakabiterera kuri shehe ngo mbega shehe, warasenga 5 ku munsi, ninde yakuzanye mw'isi iwacu? Bakamwirukana, nta hafise aja, hirya no hino hari imanga, ntari busimbe ngo atarukire kuwo hakurya. Oyaye, hari imanga niniya cane. Bagaca bongera bagatora ivyatsi b'abadayimoni bakabiterera kuri pasiteri, bakamubwira pasiteri ngo wahora udusenda mu bantu ukatwirukana, niki cakuzanye ino? Pasiteri akaburi aja niyava akarira akagira umubabaro. Bakabitora kandi bakabiterera ku muririmbyi ngo bakirukana umuririmbyi, ati muririmbyi tuvire mw'isi iwacu, ninde yakuzanye ngaha?
ninde, bakamwirukana ntagire ahaja kubera hose hakikijwe imanga, akarira akagira umubabaro mudasanzwe, induru bariko bararira, bariko barabirukana, induru nyinshi cyane, bakabitora bakabiterera ku musenzi, bakamubwira ati niriwe ko wasenga cyane, niki cyakuzanye ino, tuvireho, bakamwirukana akarira akabura yaja niyava. Naciye mbona namaze kuzamuka ino ku isi, mbona mpagaze hagati mu ikaburimbi, Imana irambwira ngo wambwiye ngo nkwibira akabanga, wabonye ibiriko birakorekera hari ikuzimu, abankoreye bakankorera mu buryarya babangikanije, igihembo cyabo ni umuriro. Bwira basigaye ku isi, ukunkorera ego barankorera, kandi no gusenga ego barasenga, harimwo bimwe bakora binyuranye n'ubugome bwanje, none ko ari ibyo basaba byo mu isi bazobihabwa, ukuryoherwa mu isi bazoryoherwa, kandi no kunezerwa mu isi bazonezerwa, ariko ubwami bwo mu ijuru ntibazobubona. Nshuti y'umusaraba, wewe uza kumviriza iyi audio, ndakwinginze uyirungikire nk'abantu bashika ku 30, uzobukoze kugira abantu bose boyumvirize, yemwe abantu bihane, yemwe abantu bitunganye, kubera bamaze gupfa bibaza ngo bakorera Imana, yewe bagakorera mu buryarya, bariko barabona amahano. Mfasha kurungika iyi audio, ntihazogira umuntu azomaramara, kandi yarasenze, yarayoboye itorero, kandi yararirimbye, kandi yaraprotokoye mu ishengero, kandi yararirimbye muri louange adoration. Mfasha mugenzi, wewe iyi audio yashikiriye, mfasha uyirungikire nk'abantu 30, uzobukoze. Yesu aguhezagire kugira uyirungike, Imana ikugirire neza, warahezagiwe, Imana ibane namwe.